umunyariti iryo soko abarundi bakaba komisionnaire bakavyiyambika hanyuma bikabifise aho biriko biraja tutazi gushika ino saha. Ego Pacifique mukivuga mukanya muravuze bijanye n'umuriro wadutse muri Kambaz canke brigade logistique uturira ibigwanisho ngira mwarakurikiye mwari mwana bivuze yuko mutazotangara mwumvise bahinduye imvugo ariko vyahavuye bija mu ngiro. President Evariste Ndayishimiye insiguro yatanze mu kiganiro yahaye umumenyesha makuru wo kuri Yaga n'ivyo umuvugizi w'igisirikare General Baratuza yari yavuze biratandukanye. Hari impamvu yoba yatumye Evariste avuguruza umuvugizi w'igisirikare? Ndaza gukosora ikintu kimwe twese tuvuga twese tukivuga uko nyene. Imvugo ni imvugo ya Baratuza General umuvugizi w'igisirikare, ni imvugo y'umukuru w'igihugu nawe avuga ivyiwe. General Baratuza we yavuze ati vyabaye muri Kambaz vyavuye ku isanganya ry'umuyaga nkuba. Baranamubaza bati mbega mu bibubiko by'ibigwanisho murashyirayo umuyaga nkuba? Aranashimika ati wababwiye ivyo bintu si umusirikare woba yarabivuze ivyo kuko none ko mwijoro dutora inkoho bazitora gute ata muyaga nkuba uriho. President Ndayishimiye ati oya ivyo bintu vy'umuyaga nkuba sivyo, ati jewe nahoze njejwe ububiko bw'ibigwanisho ndabizi neza iyo bibitswe nta muyaga nkuba uriyo. Umuntu aribaza ati ibi bintu ni biki? Icambere nohera ko je ndiko ndavyumviriza nuko imvugo bariko baravuga bishoboka byose. Gute? Baratuza avuga ububiko busanzwe hajya babika inkoho, bandi barakoresha ku murango mbere yo kuja kuryama, ari kwizamu havuyeyo hajya bashira muri magasin d'armement. Abakoze nka za esme w'ivyo barabizi, babaye mu gisirikare barabizi. Ivyo bibanza birabi ivyumba bisanzwe birashobora kubamwo amatara. Evariste Ndayishimiye atubwiye ahandi hakomeye ataraho, atubwiye ibibanza bita abri bibitsemwo amabombe, aho usanga bimba ibinogo bakabishiramwo isima bakabigira neza, hanyuma mu kuzimu hagenda kubika ivyo bigwanisho. Izo mvugo zibiri mu mwanya wa mbere umuntu yokumva ko Baratuza agerageza kwerekana ko ivyabaye ari bitoyi, ata kintu gihambaye cononekaye, ni bwa bubiko busanzwe bashiramwo inkoho, nta kintu kinini cyabaye aho hantu. Mu gihe Evariste Ndayishimiye we watweretse ko ivyabaye ari ubugesera, ibigwanisho bikomeye cyane twabitse mu kuzimu hamwe hahambaye vyaraturitse kandi hariya nta muyaga nkuba ujayo. Kwa Ndayishimiye ni kimwe cyo kuzosigurira nyene kumbura nabobaza ko ibintu bihambaye vyaturitse. Mugabo aho mvuze ngiye gukosora nuko iyo mvugo mu bisanzwe Ndayishimiye avuguruje igisirikare. Wambwiye ati buriya urenze ubona umuvugizi w'igisirikare avuze abavuye mu nama z'inzego zose zirongoye igisirikare, harimo umukuru w'igisirikare, hari aho n'umushikiranganje wo kwivuna basi abarimo bakiga ivyabaye, bahejeje bakaca bumvikana ingene biza gusohorwa. Baratuza abari umunwa gusa w'umukuru w'igisoda. Ni ukuvuga uwavugurujwe hariya ntabwo ari Baratuza, havugurujwe General Prime Niyongabo arongoye igisirikare. Niwe Ndayishimiye aje kubwira abarundi ati ibi bintu bivugwa n'uyu gisoda sivyo. Iyo umuvugizi yavuze nabi haba hariho izindi nzira zo kumukosora. Nimba Ndayishimiye yabona ko ivyo Baratuza yabwiye abarundi ari amakosa, byarashoboka ko aca abwira uwo yavugiye umukuru w'igisirikare ati raba wewe nyene ugende uvuge ukosore gato bijya bintu yavuze. Abantu bazokumva yuko tutabuze ibikomeye kubera ivyo yavuze kandi tuteza kwerekana ko hapfuye ibikomeye. Genda rero wewe usubira uvuga ukora ikiganiro cerekana ivyo vyabaye, ukosora ivyo Baratuza yavuze. Umukuru yama afise ubuhinga bwinshi bukosora ivyavuzwe n'umuvugizi, ariko ntibihawe umukuru w'igisoda, ntibihawe umushikanganje wo kwivuna basi. Umukuru w'igihugu wenyene ashinye kwemanga kuvuguruza ca gisirikare. Subwa mbere Ndayishimiye akoze ivyo bintu, Ndayishimiye kumaramaza abantu bo musi yiwe ni kenshi abikora. Abantu baribuka ivyo yakoreye General Jimmy Hatungimana atwara igisagara ca Bujumbura. Aragiye wenyene afata imikubuzo
aravuga ati uyu mukuru w'ibisagara byaramunaniye ndaje kwikuburira. Ivyakurikiye vyabaye ibiki? Jimmy Hatungimana yagumyeho ku izina nk'umukuru w'igisagara ariko yari yakuwe. Ibi rero Ndayishimiye akoze ubundi byateza kuca bisigura mu minsi iri imbere ko bizohabwa irindi zina ikugwa rya General Prime Niyongabo, kuko ibyo amukoreye bisigura ko Prime Niyongabo ataca kimaze, ari ubeshya abarundi ibiriko biraba atavyiba. Bijanye n'izi ntambara ziri muri CNDD-FDD tuko turavuga zijanye no gutwara. Hari rwa rubuga twabonye basigaye bishorana na Ndayishimiye gwitwa imbwa itukura, nibwo nabonye ruvuga ko muri ibi bintu byo gutora umukandida mushasha hazanywe amategeko sindayabona, amategeko mashasha muri CNDD-FDD atuma atanu ushobora kuba umuhire umukeba wa Ndayishimiye mu kwitoza muri CNDD-FDD. Avuga ko ubundi bene ayo mategeko mu kuyahindura y'umugambwe vyahora bihera mu rwego rw'abagenerale bahoze bagwana muri CNDD-FDD, ariko muri kino gihe yabibahishije abikorana nabo muri ya komite de sage yabo n'abantu batanu gusa, abantu batanu umwe yuko kwanga umukuru w'igihugu ari imbere yiwe ariko aramubwira batanu. Sinzi ko abantu baba bibuka batanu bagize conseil de sage ni Ndayishimiye wenyene nk'umukuru wayo, ni Reverien Ndikuriyo nk'umunyamabanga mukuru, ni Syriac Shimirimana cegera cy'umunyamabanga mukuru, ni umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirara na trésorier général hajya n'indi zina Zeno Ndaruvukanye. Nabo bantu batanu bonyene ni ukuvuga ayo mategeko mashasha yahamagaye batanu abahavuga ati shaka ko amategeko agenga umugambwe azobaya ataricishije mu bagenerale byahora bicako. Muri abo bagenerale arazi ko ubunama bwari ko buraba bwo gutegura ya mikenyuro yo kumuza kwitoza ariyo byari ko birabera. Arazi kandi ko ba generale muri 2020 aribo bagondoje Nkuru Nziza baramubuza ko Pascal Nyabenda w'umukandida. Rero iyo micenko iri kwirabera aho hantu kuvuguruza umukuru w'igisirikare ukamufata kujya ukamumara amazi imbere y'igihugu, abantu bitwengera bavuga baratuza hose. Urabona ubuntu uriko barashyirwa ku mbuga ngurukanabumenyi batwenga baratuza, ariko mushira izina ry'ukuri kuri bijya si baratuza, ni Prime Niyongabo. Aho hantu hari ibintu biriko birahabera. Sinzi ko ikibazo bakishuye cyose hamwe mu ikibazo ngira mwakishuye, ariko tukivuga ivyo nyene by'amajambo Evariste Ndayishimiye yashikirije, hari n'insiguro yatanze muri ico kiganiro zibijanye n'irekugwa rya Bunyoni. General Bunyoni yagizwe ibintu bihambaye harimo ugushaka gutembagaza ubutegetsi no kugomba kugandagura umukuru w'igihugu, ariko Evariste Ndayishimiye yaremeje yuko atarikuwe nk'uko vyavuga ubwa mbere nk'umuntu agwaye, ahubwo basanze ngo yigenjeje neza. Bisigura yuko ko kwigenza babonye yuko ivyo bamwagiriza ubwa mbere ubu atoshobora kubikora mwebwe, ariko bakamwemerera yuko ashobora kuba yagendagenda mu gihugu, mugabo umuziro ari uko atorenga kuri aeroport. Isigura umuha ibi bintu nizihe Pacifique nazo? Icambere cyo nabonye nuko Ndayishimiye yishuye ikiganiro cyacu. Hariho space twakoze kwerekugwa rya Bunyoni, turashimika ku byaha Bunyoni yagirizwe ngene bihambaye. Turavuga tuti abandi bose bagirizwe ibijyanye no gutembagaza ubutegetsi ntibakwiye kurara n'umunsi umwe mu munyororo, mu gihe Bunyoni yagaragaje gukura umukuru w'igihugu ahari arekuwe. Jewe natahuye ko yishuye ku cyo twavuze. Ikindi cya kabiri twagize tuti nimba arekuwe kubera ingwara, abandi bose bapfunzwe bagwaye nkawe ni bake bataha nabo nibarekugwe. Rero kijya kiganiro kiboneka ko yaje kutubwira ngo ngomba ndababwira impamvu ntazorekura abandi bose mwavuze, nico yaje kutubwira. Ikindi ngomba ncishemo gato, ntabwo je navuganye n'abarongoye ikinyamakuru Yaga, nukuri ntagibuza kubabeshera. Nabonye n'ababeshye bajya mumesha amakuru ngo yaciye bamwagiriza ngo n'umuhima, ngo yavuganye ngo yatanze ibibazo bya Pacifique, bavuga ibyo batazi. Naravuganye n'abantu muri bene izo nzego
barambwiye bati ntihagire ubuzubaha inda hamwe hose mubona tujya kugira ngo ibiganiro ngo by'abavugizi ngo umukuru w'igihugu ngo yatumye ko ngo abamubaza ibibazo ati hari ikintu mutazi buriya ibibazo byose baba umukuru w'igihugu abazwa aba bifise imbere ibibazo babimuha imbere ntabwo ibibazo abyumvira hajya ibibazo baba babimurwikiye imbere ikindi cya kabiri ati buriya n'umukuru w'igihugu wenyine arondera ibyo binyamakuru ngo bimubaze nibyo niwe abirondera ati hariho intumbero bafashe muri ubwo butegetsi bavuga bati ibinyamakuru bya leta ntibicumvirizwa tubu rero reka tugire umukenyuro mushasha tuze turarondera bijya bintu za YouTube amashene by'aba influencer byo byumvirizwa ubu n'abantu benshi aba ari byo tujya gutangiramwo ubutumwa uwo wewe yageze ku rundi rugero nanjye ariko ndiyibaza agira ati ni ukuraba neza ko muri bijya bibazo hatariho ibibazo Ndayishimiye wenyine yitangiye arasaba ko babimubaza nanjye ndiko ndumviriza ikiganiro hariho bimwe bimwe numviriza nti iki kiganiro iki kibazo ni nyabaki iki kibazo ni Ndayishimiye akeneye kuvuga ubwo butumwa cyangwa ati bimbaze ndabivuga cyena niko navyumvisemo rero ngarutse aho narimpereye je natahuye ko yatwishuye kujya twari twavuze insiguro yatanze ziragoye gose gutahura no kubiza amategeko ziragoye kumva we wavuga ati Bunyoni ntitwamurekuye ukabandi bavuga kubera agwaye ntitwamurekuye kubera ko habaye bwa mbere yacise ngo ni ukumurekura ivy'agateganyo bishobora gukorwa na procureur général de la République ico kintu mu gifaransa kirafise ijambo kirafise ingene citwa mu gifaransa iyo ni liberté provisoire hari narigeze gusigura mu kindi kiganiro ubwoko bw'ingene abapfunzwe barekurwa ibintu bikorwa kugira barekurwe hariho kurekurwa kubera ko bahejeje umunyororo ico kirasanzwe ibindi hari kurekurwa kw'abantu bataraheza imanza abataraheza imanza barekurwa ivy'agateganyo vyitwa liberté provisoire iyo ni ngingo ya procureur bivana n'urugero ico kibazo kiriko nimba kiri kuri tribunal de grande instance ni procureur de la République nimba kiri muri cour d'appel ni procureur général nimba kiri muri cour suprême ni procureur général de la République hanyuma hakaba abapfunzwe barahejeje imanza usanga barakatiwe umunyororo byaraheze atayungururizo bagifise urubanza rwarabaye ntabanduka abo irekurwa ryabo bene ibyo batahejeje umunyororo ni impande zibiri bishobora gukorwa mu byo bita libération conditionnelle iyo itangwa n'umushikiranganje w'ubutungane ku bantu bakwije icakane cy'umunyororo bakaba barigenjeje neza bikabiboneka ko icaha batibaza ko bagiye kugisubira hariho kandi ikigongwe c'umukuru w'igihugu za mesure de grâce présidentielle ashobora wenyene kurekura umuntu akavuga ati ndamubariye nagenda cyane akagabanya umunyororo umuntu afise kuri Bunyoni ibintu umukuru w'igihugu avuga ibintu bibiri bivanze ku buryo bigoye gutora ikintu ariko aravuga icyo arico numvise abwira mu menyeshamakuru ngo ni murabi cyanditse icyo cyanditse bagishyira habona twakibona twese ingene kimeze ibintu bivugwamo bivanze amanosyo abiri bivanze ibintu bibiri liberté provisoire na libération conditionnelle byose umukuru w'igihugu yarabivanze gute yabivanze avuze yuko bamuhaye kumuri by'agateganyo bitangwa na procureur général ibyo bica bisigura ko Bunyoni atari bwaheze inzego zose z'iyungururizo ni ukuvuga ko Bunyoni atari bwabe condamné définitivement ni ukuvuga ko Bunyoni ataraheza gucibwa imanza ni ukuvuga ko Bunyoni yoba gifise aho yungururiza kumbure cassation nibyo byoba bisigura muri ico gihe wenyene Ndayishimiye baramubaza ikindi kibazo te none ivyiwe zobisubizwa Bunyoni Ndayishimiye akaca yishura ngo Bunyoni igihano ntikimuvuye ko yaraciriwe urubanza n'ibyafashwe nk'igihano nabyo nyene bimwa bifashwe ntabisubizwa muri ico gihe ingisho ihindutse ko Bunyoni yabaye condamné définitivement kuko kugira abe igihano kimuriko no kuvuga ntakira umwere kuko igihe cyose umuntu agifise aho yungururiza abakira umwere
nuko ibyavuze ndayishimiye avuga ati Bunyoni ntakira umwere yarahejeje ibihano bimuriko bizomugumako n'ibyafashwe bizogwa bifashwe kuko ico ni igihano muri ico gihe bibaye bimeze gutyo mu kurekugwa yari kuba yagiriwe liberation conditionnelle naho byoca bigorana ingene yoba yakwije cardo peine ingene umuntu yakiriwe gupfunga ubuzima bwose yoba ubu yakwije cyakane c'umunyororo byaca bigorana ingene ico kintu giharungo ikindi cyari kuba cyabaye nuko yari kuba yahawe imbabazi z'umukuru w'igihugu nazo umuntu azihabwa mu gihe yahejeje iyo ngururizo byose rero ibintu yavuze ni umusururu ibintu muri wize amategeko wese biza kumugora ikintu yari ko aravuga icyo ari cyo ko avanze amanotion abiri liberté provisoire na libération conditionnelle ico tukivuga ko cy'amategeko kuko ibintu yavuze nta muntu aza gutora icyo ari cyo ikindi yavuze nuko yavuze ngo arekuwe kubera ko babonye ko atagishobora gukora ibyaha yagirijwe ico nacyo nyene kiragoye ucyumvirije ni gute bapima ko umuntu atagishobora gukora icyaha ibyaha Bunyoni yagirijwe tureke iby'ubutunzi tujye ku byaha bibiri bikomeye bya politike bamwagirije kugerageza gutembagaza intwari hari no kugerageza kwica umukuru w'igihugu kwica umukuru w'igihugu akoresheje umupfumu wa mupfumu wo mu Ruyigi twavuze bavuga ko yivye Ndayishimiye yabaye umupfumu Ndayishimiye none amugize wiwe Bunyoni navuga ati je nashaka kumenya ingene uwo mupfumu yoba yakoreshejwe mu kwica nkuru nziza rero ni gute ushobora kuvuga ko umuntu atagishoboye kuriha umupfumu yo kwica umukuru w'igihugu nimba ujya mupfumu akiruwa Ndayishimiye n'uyu munsi babipimye gute kujya mupfumu Bunyoni n'uyu munsi atomugura akamuha amahera yoshobora kujya gukoresha akica Ndayishimiye bapimye gute ko Bunyoni uyu munsi atabushobozi na buke yabwifise bubwira kudeta ko kudeta ata muntu ayikorana nimba batamubesheye akaba koko yarayiteguye afise abo babiteguranye ababiteguranye bamwe ashobora kuba barafashwe abandi batafashwe ni igiki kibabwira ko ubu atagishobora gukoresha abo bantu kudeta ikaba mbega ko hariho abandi basangiye dosiye na Bunyoni basanze ari Bunyoni wenyine atagishoboye kudeta baca basanga Desire w'amahoro we waracyayishoboye baca basanga umwe yarajejwe kubaka amazu ya Bunyoni mu enjeneri wa Bunyoni we basanga baracyashoboye kudeta mwa Bunyoni ntayishoboye maze we waguma mu nyororo bajya abandi bose bapfunzwe bari kumwe na Bunyoni ni kuko bo bapfunzwe bajya n'abashoboye kudeta ariko Bunyoni akaba atayishoboye ikindi nimba ico cyumviro cya Ndayishimiye ari cyo ngarutse hahandi n'ubu ntadukize nimba yibaje ngo yatwishuye nimba Bunyoni yagombye gukura umutegetsi ahari wewe arekuwe ngo ntagishoboye kudeta none abagombye gukora kudeta muri 2015 ko bagombye gukura nkuru nziza akaba yarapfuye babagumije mu munyororo kuko basaze bo bashobora kudoja kumubwira kudeta no mu kuzimu ko hariho abapfunzwe bagezwa kudeta mu 1993 uwo bagerageje gukura akaba yarapfuye President Melchior Ndadaye bagumye mu munyororo kuko bagize bari basanga n'ubu bashobora kumukura babahagaritse inyuma y'imyaka 25 yo kudeta ibaye nta kindi kintu bari bagize cyo kugira kudeta muri iyo myaka 25 none uyu munsi ko babagumije mu munyororo basanze ibyo batakoze muri 25 mu myaka 25 imbere yuko bafatwa hamwe bo barekura ubu cyabishobora bakagenda gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndadaye hariho abandi banyororo benshi cyane bapfunzwe bamwe bagwaye bameze nabi hariho abejejwe twama turiko turavuga hariho abahejeje ibiringo vy'iminyororo Ndayishimiye umutama mbonemo nabivuze mu iganiro cyaheruka ati niba bugije ko basohoka none asanze n'abejejwe uwejejwe no kuba ko atani icyaha yakoze ivyo yagirijwe byose basanze atari ivyo none n'uwejejwe bamugumizayo bavuga ngo yohava ashobora ivyo yagirijwe kandi ivyo yagirijwe yaravyegejweko je ku bwanje aya majambo avuzwe n'umukuru w'igihugu yitwa ko ari we magistrat supreme na kamara maza ku gihugu sinumva irindi jambo nukoresha birateye isoni ko umukuru w'ubutungane bw'u Burundi ari we yavuga amajambo nkaya agira kuvangira idashoboka akongera akaduha insiguro zitumvikana uravye amagorwa abantu batari bake afite mu minyororo akaba yanka ko bari kugwa eko murakoze Pacifique nahazwe mwanya uri kuri tujyana nibutse ariko aradukurikira yuko
akari kakanya tubaha umwanya kugira ngo abariko barumviriza umutumire mu mubaze canke mu mwunganire, ariko imbere yuko arabo twakira reka sabe mugenzi wanje Alice Hakizimana yibutse amategeko agenga kino gice kigira kabiri. Ego mejiberi nko kama tubigenza ikiganiro cyo kimwe n'ibindi kirafise amategeko tugenderako kugira ngo gishobore kugenda neza. Ubwa mbere nukubahiriza umwanya, nukuvuga ko uza gufata ijambo wese aza kuba afise iminota hagati y'itatu n'itanu, nukuvuga atawurenza iminota 5. Ubwira kabiri tugerageza kumviriza kugira ngo ibibazo byabajijwe ntibisubirwemo, gutyo benshi baronka akaryo ko kubaza ibibazo byabo. Ubwira gatatu ibibazo bidahuye n'ikiganiro cuno munsi mutwihanganire ntibiza kwishurwa. Ubwira kane abifuza guterera mugire ko ntimutarire kugira ngo ducunguze umwanya umwete. Ubwira gatanu ari nabwo nyuma muri bino biganiro ntivyemewe gukoresha ibitutsi, gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi n'ivyiyumviro vyabo. Nayo mateko tuza kushimikira ko Gilbert. Ego urakoze Alice, nibutse kumbure abadufatiye mu mva cyangwa mu njahe yuko ikiganiro ni Jise Ndorere niyo bari kwatwumva yo kugurura akamiko kiwe, sinzi ko ikibazo cyangwa ari intererano. Murakoze, muranyumva? Ego muturabumizana kwijana. Ego murakoze. Nagira mwaduhaye umwanya w'iminota 5, reka tugerageze tunyarutse. Nashaka kubanza gushimira cyane ishirahamwe Focode ku biganiro byamo barimo baradutegurira. Nkacangira ko ndabasaba yuko boraba ingene bagura urubuga, kuko murabona ndiko ndavuga urubuga mvuga ingene bakora, kuko urabona bumvirizwa n'abantu benshi. Maze iminsi nihweza nta na rimwe ndabona abantu bumvirizwa nkuko Focode ibikora, nkuko Focode bumvirizwa. Hano nyene nibwo rubuga abarundi basigaye bavugirako. Jewe hari abantu benshi nibuka twahora tuvugana mu nyuma turapfuba ibi by'ubutegetsi bwariho kuva turazeme manda hamwe nyene, ubona ko umuntu yemwe agushikiriye ahubwo yogucisha ko n'umupanga. Mugabo ubu kubera ibihe n'Uburundi aho bugeze, muri abo harimo abirirwa barambarira bati urambarira Focode, urandungikira ikiganiro ca Focode hamwe ukironka, kuko twebwe nta connection turonka kandi ntushobora gucumviriza directement. No kuvuga yuko nibwo buhungiro, nico kintu abarundi basigaranye cyonyene. Urumva ko ico kintu gikomeye. Nkaca nsaba n'abanyagihugu, abantu bari ngaha, murazi ko Focode ubu nibazi ifise ingorane y'uburyo, kandi akari muhanakazi imvura ihise. Nagomba twebwe abarundi twitera iteka dushireho platform, kuko urabona abantu bumviriza namwe ndabakirara kirarenga 1000 abantu, kandi ikintu namwe ndakivuga, dushireho platform yo gufasha Focode kugira ngo babandanye baba ijwi ry'igihugu dusigaranye ryonyene. Icyanyuma kugira ngo nubahirize umwanya kuri ibi byariko biravugwa, hariho ntaco no bivuga ko, kuko namakuru biboneka yuko afiswe na Focode kandi ariyo yizigiwe. Nashaka dusimbize Focode yegeranye abarundi iyo bari hose batatanye, kugira ngo ibe umuhuza, kuko urabona nta makunga kibaho. Bamwe barabavuga bati abakungu nibo bahuza abantu, bambe amakungu niyo yahuza abantu. Ubu murabona ibibazo biriho haba mu karere n'ahandi. Focode ihuza abarundi iyo bagiye, simvuze ngo ibahuze kuja gufata umuheto cyangwa kugira gute, mugi bahuze kugira ngo barabe ico kintu cabuze, kugira ngo abantu bagwanye iyo ntuze. Nyuma hava muvuga ngo ntibijanye, birajanye. Navuze yuko mu bisanzwe ibi bintu ataconza kubivugaho, ko munabona n'inkuru, ariko dusimbize icanye. Ndahana navuze ngo icanyuma ndagomba kuvuga, murabona yuko iyo hageze iminsi yose ibi bintu by'amatora haca hazamwo umukenyuro. Nagomba nababwire yuko muri CNDD-FDD nyene je amakuru naronse mu bo tuvugana, kandi harimo bari ku nzego zo hejuru, ngo baryohewe kubona abanyagihugu bataraja mu barabara, kuryoherwa bataryohewe kubona yuko hatowe umukandida munaka. Rero opposition nibikorereko
kuko biraboneka yuko uyu mukandida si uwo batoye ba telefone baravuga bati ku munwa w'inkoho nimuvuge ko ari jewe nzotorwa nta kindi ntacyo mufise muvuga rero riraniga abantu rero nibabikorere ko kugira ngo bishoboke ugiye kuraba hariho abariko baripanga kuko ugiye kuraba ejo ryari hariho umuntu yavuze ngo ariko aravuga ibintu ngo vyarusha abishira mu bwoko nk'uko bama ariko ugiye kuraba umwihwezo urabona yuko bariko baragira diversion kugira ngo barondere enemy commun ejo naho bama bahuza mu mugambwe atangorane na rimwe bigera bagira iyo bafise ingorane ziwabo ngo bavyerekane ejo harashobora baravuga bati il faut chercher un ennemi tuzo umubuke miseri kugira ngo dusamaze tugire diversion hanyuma hace haboneka uwo mutwara asanzwe ari n'umutware nyene yitwa ko ari we l'homme providentiel kugira ngo bibagize izindi ngorane zose zoba nkaca ngira ko nsaba fokode naho ntagisaba fokode yonyene urabona yuko iki kibazo yimvire kugarukana ikibazo cyo kuvuga yuko ngo abatutsi ntibari bashaka ngo reza ko rudarusha babivuga exprès kuko barazi bwo au fond na forme ntabwo ari byo suko byari bimeze umuntu agiye kunegosera biri ariko ndorere ngira umwanya wa kwihanganire igongwe unyihanganire maze imisi ndondera akakarongo sindakarongo ndakwinginze mu minota 2 mpeze ndakongeye umunota umwe ariko kandi ugume mu ntumbero y'ikiganiro urakoze cyane kugira ibindi bitajanye n'ikiganiro urakoze ico kiganiro ico nagira mvuge nti badufashe kugira ngo barabe ko ivyo bintu byose babihuza bagire strategy yo kugwanya iyo strategy yabo ya diversion ushobora gusanga n'ivyo bariko baragira byose bazoca bakiriye ikindi kintu gishasha kugira ngo vyibagirane murakoze reka mpeze nkuko wabinsavye nanje kandi ukanyubahiriza Imana guhezagire murakoze iguhezagire nawe Alice kwakire kugira kabiri umunywanyi agira kabiri anunga ni ndayizeye mboreyise ndayi.com sinzi ko ariko atwumva ndayizeye mu kugura mikro yanyu sinzi ko ari kibazo canke ari intererano ngira ngo nariko aratwumva reka tube turakira Honorable Wilson ni wari kuratwumva ugure mikro yawe yego urakoze cyane Alice banashimiye kandi ishirahamwe Fokode n'umurongozi waryo Pacifique nazwe kuba badahengeshanya kugira ngo bashobore kuremesha gutanga amakuru no kuganiriza abarundi mu bihe nk'ibi biba bikenewe rero jo akabazo narifise n'utubazo tubiri akabazo ka mbere nashaka kubaza mutumire mbega ko turavye igihe uyu mushikiranganje yapfa turavye yaba aba bategetsi basanzwe bahari ab'umukuru w'igihugu yarakoze tweet n'umuvugizi wa leta ariko bose uravye banditse yuko habaye urupfu giturumbuka nta na hamwe mu byo bavuze higeze hajamwo yuko basa n'abagiye gukora amatoza kandi uravye n'ingene yaciye bamushingura canke ingene bavyitwayemwo biragaragara yuko atamatohoza canke vya bindi by'ubuhinga bwa none bashoboye gukorera ikiziga ciwe kugira ngo bamenye icamwisha eske mwoba mwibaza ko kuri iyi ntwaro ya President Ndayishimiye nabo bari kumwe umuryango w'uyu muhisi canke abarundi bazopfa baramenye ukuri canke bizomera nka kwa kundi twabonye byagendeye abandi bose bagiye baricwa muri ubu buryo mwoba hari icizere mufise yuko hari hoho n'amatoza azokorwa basibaze batobesha ati vyagenze uko ako nakabazo nari mfise akandi kabazo mbega ko mu kanya gaheze mukuru w'igihugu asanzwe hari uyu munsi Evariste Ndayishimiye yaje kwemezwa nkuzo kwitoza mu kindi kiringo gikwirikira cindi imyaka 7 mwebwe mwibaza iki ku majambo ahora ashikiriza cane ko
no mu misi heze yavuze yuko ibintu byo kuja kuba umukuru w'igihugu, ibintu byo kuja kuba umutegetsi ari ibintu bamukwegeyemwo we atashaka. Mbega nibaza iki kuri izi mvugo ziwe, ikintu umuntu adashaka kiraba rimwe kikiyongera n'irya kabiri atabishaka, ubuhoho vyoba vyagenze gute kugira ngo basore kumukwegera mu vyadashaka? Mwebwe mwibaza ko ziriya mvuga akoresha vyoba bikorera iki? Murakoze. urakoze Wilson. Twakire Marufu Janvier, sinzi ko ariko aratwumva. murakoze ndabaramukije cyane. Sinabyumvishe neza, gusa nifuza gusobanukirwa fokode isigura iki, nkatwe tutari i Burundi ngo tubisobanukirwe. Ikindi ndabaza nk'ikibazo Hastaye yabajije, ese biravugwa ko Bugaga yishwe n'abategetsi ku itegeko rya Evariste Ndayishimiye, ahandi bavuga ko Edouard Minisita bavuga ko ari baba babirimo Innocent na Museremu na Desire Minani guverineri wa Ngozi. Ayo makuru twifuza kumva ko mwaba muyafise ngo muyatubwire. murakoze cyane Marufu, murakoze cyane. Reka tugaruke ku mutumire umugwi w'abandi